ndafise ikibazo cy'ukungene ninjiye muri game byabaye ikibazo cyane kuko jewe nta n'intambanyi nzi nta n'ibintu by'ingorane nzi mu muziki je ninjiye mu muziki giturumbuka wajuko nyene ninjiye mu muziki ari bya bindi ati ngo tujana ahantu ngo tujane amukacu usanga byo bintu birarenganye so nabivuze no mu bindi biganiro nta n'indoto nigeze ngira zo kuba umuririmbyi ntazo nigeze ngira wisanzemo gute wasanze ubyinjiyemo gute rero mva narabyinjiyemo hama ninjiramo mva nararirimbye nk'uno munsi nca ndaba umusitari kubiheba bivanye yuko nabona umenga sindiko ndajira sindiko ndabona ukuntu ndabibandanya mugabo nkashaka kubivamo nkavyisangamo kandi shaka kubivamo nkavyisangamo wanashaka gusanga niko kazinzi nkiruka mugabo ukagaruka hahandi hari indirimbo nigeze gukorana na Satpi gitangura yitwa mugore wanje je sindirimbira abantu b'imyaka yanje je ndaririmba muziki n'umwana wanje akawukunda so sindi wawo ndi yiha donc siniha ma limite je ndaba mu gihe ngezemo abantu baraje cyane mugabo niba abandi usanga barakubwira ati dukore ibi nibi mugabo ntibabishire mu ngiro nico kibazo kandi urazi yuko si benshi batahura yuko muziki arakazi koko si benshi cyane mu Burundi byo nawe urabizi kandi si benshi boreka n'amafamiye menshi atoreka abana babo ngo baheza amashuri hama bace baja mu muziki niga ko ivyo bintu bishika sasa baraje mugabo ugasanga ntibakugiriye vya bindi mwari mwavuganye ego ni Sean Queen uravye imyaka amaze muri carrière uramaze kubivuga ndetse nabandi barabizi ko ufise imyaka myinshi cyane ariko kandi ni Sean Queen nayo batari karakora izina ryo nitugibagira tuguma tumva Sean Queen n'abandi bamwigereranya nawe kandi ari mu gacerere hayuko lakini yipo lakini en fait iryo banga ni ryahe iryo banga watangwe kurivomerera ryari igihe wari kurarivomerera ni ibihe bintu wakoresheje ku buryo wavuga ati je naho nzoba ntariko ndakora Sean Queen azoba ari ku maradari Sean Queen azoba ari karavuga ku biganiro bigiye bitandukanye Sean Queen abantu bazokwibwira ku muposta atani gikorwa afise nihe banga wakoresheje kuvuga itangura cyangwa kuva ukicinjira muri no carrière y'umuziki u Burundi so ahanini ikintu cya mbere kwanza noshima Imana cyane kuko Imana nitanga byose na abaswahili nibo bazi kubivuga unaweza kufanya kazi yote lakini kama una nyota vitu vinaishia hewani so je nibaza yuko kwanza ari Imana donc ni nyenyeri inyenyeri irimo kuko nta bintu mba nakoze bisumba abandi kandi urazi ko hariho n'abandi bamara gusa umwaka umwe ugasanga barabibagiye je nibaze yo kwa natari je ahubwo ni Imana uvuze ikintu cy'inyenyeri hari abantu bari kwadukurikirana muri no mwanya iyo bavuze inyenyeri babona zijya nyenyeri ziri mu ijuru iyo uvuze inyenyeri ubushetse kuvuga iki abantu batahura iki nibiki bigize inyenyeri je nibaze ko umuntu wese avuka afise inyenyeri yiwe ni nk'umugisha donc inyenyeri ziratandukanye ni nka kurya Yesu igihe yavuka abantu baba micogiye barabonye inyenyeri yiwe ko havutse umwana w'umuhungu afise inyenyeri donc umuntu wese afise inyenyeri yiwe sinzi kuntu no bivuga donc inyenyeri ziratandukanye hari abavukana kuna wenyewe ko na nyota yo kudandaza inyenyeri ya umaarufu kuba umustar n'izindi donc n'ibindi bigenda sino zivuga zose mu ziheze je mu gihe nariko navuga inyenyeri yanje niyo ya Usta kubera mu gihe utariko urakora ibikorwa byinshi barashobora kukwibagira rero mu gihe rero bataba baranyibagira uca usanga ya nyenyeri yanje ijanye na kajya kazi kiwanje donc ushobora no kubona ifoto yonyene
ukumva uraryohewe nawe ntabandi ko ndaguha icyo gikorwa cyangwa ukangereranya n'abandi bakiza ukumva umenga wongereranya n'abandi donc ni inyenyeri nk'uko natangenda bivuga sagaseseshwa rumuri abatabizi nabongera bace bavyumvira muri introduction ariko ndagira ufise ibikorwa byinshi cyane umaze gukorana n'abarinzi bato n'abakuru ari nabo twamenye biciye kuri wewe tutari tuzi yuko ari n'abaririmbyi ariko kandi dufatiye maybe kuri bijya bikorwa maybe vyamenyekanye cyane yaba ngaha anye mu gihugu no mu bihugu bibanyi niki gikorwa wishimira gushika ino saha wakoranye n'umu artiste wo ngaha mu Burundi ubwo ati iki wallahi Mungu asifiwe ni nyinshi cyane sinzire ko yoba ariyo nakunze cyane yayi ndubwo ati nisumba byose kabisa kaguma kagaruka nano banyaye wakunze ufiringa n'ubu collabo nakunze sinovuga ko ari imwe ntabwo novuga nka zitatu top 5 cyangwa zitatu cyangwa nk'indirimbo ya acha izaliwe narayikunze cyane na J-Fire bo hari indirimbo nigeze gukorana na Satpi gitangura yitwa mugore wanje yari indirimbo nakunda ko nubu ari giza mu mutwe ari ginzamwo narayikunze cyane ari indirimbo nigeze gukorana na Rafro yitwa Wanoko nanje nayo nyene narayikunze hari indirimbo yitwa No Love nakoranye na Salji nayo narayikunze hariho indirimbo nakoranye na Double J nayo nyene ndayikunda kumenya zirabaye nyinshi nizoreka kuba nyinshi kubera ko ni basi hari ukuntu ubona umuntu bikava kumubona nk'umuntu ukabona experience yigendera kubona umuntu ku buryo uvuga ati iyi ni experience nka yujya bavuga ni yaba experience ari umuntu Imana ikumere umugisha cyane Sean Queen ino ndirimbo nitwayigerako turaza kuvuga impamvu ariko kandi mu nkundi resuri nyuma gatoyi ama generation ufite ama generation yagiye arakurakurano ari ama generation abacancu ba misi bari muri vya bintu agatambara muri RTNB niba bamaze kuba civilize cyane ariko mwebwe mwaje muri kijya gihe biriko biraba civilize ukuntu ufite uwo batangoranye n'ijya generation hama deja n'ubu iyi generation irimo yagusanze uhari deja urahari kandi uyibayemo harimo n'abagenzi ba muri no generation urafise ukuntu muziki wawubonye wagiye urevolue gushika muri uno mwaka turi mu 2025 mbega umuziki ukuntu ubona uri kurevolue gushika uno mwaka tugezemwo ubona uri kuragana ahantu heza je kuri je mbona umenga uri kuragana ahantu heza kuko deja no ndahari nanje kuko ubwa mbere numva ko cyage cy'abacanje amisi numva ko bafata kasete hanyuma abana utabifashe mu mutwe neza ebana kasete ifuye wacugura yindi byagomba ari kubifata ebana ya nico gituma wasanga no kwandika barandika cyane ya ico gihe cacu naco urumva ko nta namamenga na ibintu by'ama YouTube mengana byari bihari mugabo ico gihe byari bitanguye kuza n'amasanamu urumva ko yaratanguye kuza no muri studio ubu naho urumva donc ko imyaka igenderagenda niko bigenda biriyungura n'ubu ni sawa sinovuga ngo ubu si sawa kuko nanjye deja ndahari ndabise n'indirimbo maze gusura zitandukanye imbere y'uko twinjira mu bikorwa nyezina by'iwawe turaza gutangura kuri Colors then tuze ku ndirimbo Incomparable imaze imisi 10 isohotse twariko turavuga yuko uriko urajua ni n'ama generation abiri ya generation ya kera ni generation ihari n'indi kiraze aba YM music rero turashaka kumenya
ni Shane Queen avuga ati jenge kuba back to back ni witeze guhagarika ni witeze guheba naho uzoheba kwe kuri umuririmbyi uravyiyumvamwe hazogera igihumvo yuko ushaka kuja muri studio sori indirimbo ni gute ugiye kwiconforma nayo ma generation yose ku buryo umuntu wese azokumva yuko Shane Queen yatushije muri ya generation yiwe nari karibanda ku bantu ba kera nari karibanda ku bantu bakuru nari karibanda ku bantu batoyi ni gute ugiye kwiconforma nayo ma generation yose kuko ni generation naho twafatira ku generation zitatu sikini kiba coroshe kandi nawe ufise understanding yiwawe maybe wakuranye kuva ugitangura hari Shane Queen mu myaka 16 canke 17 ubunyageze ku myaka ingana ukunuku arafise n'abana arafise n'umuryango arafise n'andi masharge familiale amurindiriye ni gute ugiye kwiconforma canke uramazeho nye kuvyumvira canke umaze kuvyicarira umaze gutura ama strategie ameze gute ku buryo uzo kwiconforma nano ma generation yose so Jenny baza yuko umuziki mwiza so mu myaka yawe ko je sindirimbira abantu b'imyaka yanje je ndaririmba muziki n'umwana wanje akawukunda so sindi wawo ndi yiha donc siniha ma limite je ndaba mu gihe ngezemo nkaraba niya style niya style ngomba kugira je sinirimita ngo ndirimbira bo mu myaka yanje canke abari nyuma yanje je ngenda n'umwanya ego hariya ama commentaire menshi amaze kuza nawe ndazura uramaze kuyasoma kuri umuntu akoresha imbuga cyane baravuga ati Shane Queen afite ijugiza Shane Queen yandika neza Shane Queen arazi kuririmba kandi urafise na ya nyota ya kupendo abantu baragukunda nawe utari kurakora bawo umenga nibo gukura kwa maboko bawo umenga baracagukeneye ariko abantu bakasha bagaruka muri commentaire ati nawe Shane Queen tukimukeneye naho tukimushaka naho tukichifuza kwinovura cyangwa kumviriza ibikorwa byiwe ariko Shane Queen sinzi ko nokoresha gateme kubunebwe ngira kava gasona nabi basi umengo araregeza umengo yiko lakini hayuko umengo arafata umwanya munini cyane gatishaka kandi kumviriza ikindi gikorwa ciwe izo commentaire yo uzumvise Shane Queen bimuremamwo ikintu kimeze gute Bo icambere na mbere kwanza inzu utabamwo numenya aho donc numenya hiva donc icambere na mbere nuko bataba bazi ingorane tugenda turahurana nazo ya subunebwe ahubwo urashaka gusanga ari ingorane zikunda kunshikira ya kuko hajya iyo udafise umuntu agufasha muri iki gikorwa cacu biba bigoye cyane ya iyo numvise izo commentaire ndabatahura mugabo ubundi mwanya nkavuga nti jenzi ibibazo mba mfise ya na kingine kitu si bibi kureka kugira ngo urabe kwanza bimeze gute abandi ni gute bari kubakora gute mbega numye bica bigenda gute ya navyo nyene biri ariko birakubaka biri mu bintu biba biriko birakubaka eske hakenewe iki ukareka kwanza gato ukaraba kugira ngo umenye tinatakira hehe navyo nyene birakenewe naho jewe naca ugasanga nagiye cyane mugabo wumva byari bibazo mugabo ndahari akabaza nshingira aho nyene Shane Queen ni Shane Queen afise urafise ama contact menshi ama connection menshi cyane benshi barakuzi antuka kubera bino Jesse nakumenye nk'umuntu akora ninde canke ngira akina amareresi je nakumenye nk'umuririmbyi kandi nivyo ofeti iyo wavuze Shane Queen direct haza Shane Queen w'umuririmbyi rero ayo ma contact ni menshi ari abakuzi maybe wowe utazi yuko bakuzi je ikibazo nibaza muri ino myaka yose umaze Shane Queen agitanga kuko ari abantu bakubona uri mu Vixen ari abantu bakubona mu collab mu ma featuring Shane Queen atangiye kuvuga ati okay ngire career solo ari abantu bagukunze muri ya featuring ano bagukunze maybe bakumvise uko aririmba mu bitiramo bigiye bitandukanye nta muntu yigeze akwegera avuga ati Shane Queen je ndashaka kugufasha muri career solo mbega abo baramaze kuza canke ni Shane Queen azimvye abaha ibintu bavuga ati mika muna nihitaji bana inabidi kumwaka kunatumisha 30 million ku mwezi ku kwezi ni milioni 30 umuntu akavuga ati milioni 30 zovaye ni Shane Queen azimvye canke n'abantu baza bamutumbira akabona yuko bantu bava baza kuntakariza umwanya
abantu baraje cyane mugabo niba abandi usanga barakubwira ati dukore ibi nibi mugabo ntibabishire mu ngiro nicyo kibazo kandi urazi yuko si benshi batahura yuko umuziki arakazi koko si benshi cyane mu Burundi byo nawe urabizi kandi si benshi boreka n'amafamiye menshi atoreka abana babo ngo baheza amashuri hama bace baja mu muziki niga ko ibyo bintu bishika sasa baraje mugabo ugasanga ntibakugiriye vya bindi mwari mwavuganye yego vyapfira hagati ya wowe canke contrat mwandikirane rezo zatuma batabishitse kenshi uza gusanga wewe urushi uza gusanga wewe urushe ko nta kintu na kimwe ari gukora artist uyo boss bawaronse ni bake vraiment ni bake batahura kuko ibintu utabitahura ntiwomenya ko ari umuntu niho kwemera ko arakazi kuko nimba utabona exactement ko bizogusubiza ya mahera ariko arakoresha ariko nibaze ko ico kintu novuga ko ari kibazo cyane cyo kiratuma umuziki ndundi utari kuraduga cyane kuko n'abandi baririmbyi kazi bama vyidoga babivuga ko bama vyashize ugasanga barasinyanira contrat mugaye contrat ntibayikurikije kwiri ariko as artist iyo umaze nka Shani Queen ngo two turabivuga uri umuntu wakoze amateka menshi wakoze mu mvuro kora kuzuba wakoze novuga uta muri period yarigo yantake umwigeme siniko ndabona cyane hari akantu Latifa yarakoje ati akantu kubunebwe like nk'ama connaissance warose kijyagi vyari bigoye kugira ngo umwana w'umukobwa afatishe ariko wowe waragize imana urakorana n'abaririmbyi bagiye batandukanye ama generation y'abahungu bari ko barakora cyane ariko ndiko ndaraba ibikorwa utanga biramengo nyene harimo ukuntu même si hariho uvuga ati hari aho bidagenda neza ariko turiko turaraba like nk'umuririmbyi ukugiramo inguvu kubera ko ari ama generation menshi batari ko barakumenya bivaye no kungena hari agacerere imyaka 2 rero nka arika kora gute like udafise uwo mu manager cyangwa udafise umuntu akuri hafi appareil ukura gute kugira ngo ya generation itari kirakubona cyane ikwinjiremo cyane so jeni baza ko ibintu byose ari bikogwa mu gihe uriko urakora barakumenya n'abatari bakuzi barakumenya hanyuma ikindi naco ndafise ikibazo cy'ukungene ninjiye muri game vyabaye ikibazo cyane kuko jewe nta n'intambanyi nzi nta n'ibintu by'ingorane nzi mu muziki je ninjiye mu muziki giturumbuka wajuko nyene ninjiye mu muziki ari vya bindi ati ngo tujana ahantu ngo tujane amuka usanga byo bintu birarenganye so nabivuze no mu bindi biganiro nta n'indoto nigeze ngira zo kumuririmbyi ntazo nigeze ngira wisanzemo gute wasanze uvyinjemo guterera mva naravyinjiyemo hama ninjiramo mva nararimbye nk'uno munsi cyandaba mu star cyamba mu star nkejo so nsanga navyinjiyemo atana vision mfise atanubwo nateguye ngo biragenda gucya cyasanga izina ryabaye rinini ntipanze mbega kwinjira ahantu nk'aho nta vision hafitiye ni wipanze iki ni igiki catumye rero uguma uja imbere oriyo kuvuga ati no ibi bintu sinipanze reka mbanze ni subira inyuma gatoya ni igiki catumye uguma wegera imbere gushika aho Shani Queen aba Shani Queen w'uyu munsi nicyo gituma nabivuze ndavuga nti wewe wigeze kumbaza ikibazo ati kubera iki wama wisanga twama dusanga uri kuravugwa kandi nagiye kwirota izina ryanje ryabaye rirerire narabyifujije cyane kubiheba bivanye yuko nabona umenga sindiko ndabona ukuntu ndabibandanya mugabo nkashaka kubivamo nkavyisangamo kandi shaka kubivamo nkavyisangamo wanashaka gusanga niko kazinzi nkiruka mugabo ukagaruka hahandi nyene bikagukora Imana ikavuga ati guma ngaha tugisanga bibaye ibintu nyene sinzi nanje izina ryavyo ntavyo nzi nico gituma ubonye nshobora gutanga n'impanuro abantu bose bashaka kwinjira mu muziki canke abantu bose biyumvira ko ari impano yabo babijemo kwanza d'abord babanze kwanza biyumvira eske niko kazi nshaka kujamo
eske nico kintu nshoboye ndagishoboye reka ndakijemo okay nimba rero arico shaka reka ngende ukumba nze kwanza nimpange ti ndavyinjiyemo donc babanze kwanza bapange kuko winjiye mu kintu utagipanze utanagitegura birakugora cyane himbe bimwe vyogendera gakuko cyangwa ugasanga umuntu akuririmbishije biciye bicamwo apana ifo kwicara hasi ukipanga uvuga ati jewe indoto yanje niyi je nifuza kuba umuganga kandi umva navyigiye reka ndabijemo ariko kuja mu kintu tigeze ugira n'indoto cyengira akabazo ngaho nyene cyengira ikibazo aho nyene bive kuri iyo nsiguro heje gutanga waruje no gutanga intere nako impanuro kono ko twira muri no mweti kirazira canke uze ugira uko ushoboye kose uje mu kintu umaze kukiraba neza kucitegurira ariho umuntu maybe ashobora kuba yari yatamwe gukora nkuko kwiwawe yaradumbukiye mu bintu ariko agafati okay Sean Queen karatanga impanuro ubu nyine bici kuri 91 n'ibice 4 ariko ndashaka ibintu bifadika ni yahe impact byakugize ko yabiri negative cyangwa positive kuba waradumbukiye mu bintu utiteguriye cyane mu gihe abantu batangwe gukomanta ngo n'ubunebwe birambabaza ko nta bunebwe je mfise ikindi naco nabanjije nagumye nibaza yuko nshaka umuntu amfasha mugabo ntivyari ivyo kwanza nije nagomba kwanza kwipanga ukimenya ama nka nkora bya bikorwa na wa muntu azoboneka navuze gukora bya bikorwa urumva ikintu kimbabaza nuko abantu barababara cyane abantu barababara kubona ntako ndakora en fait barababara muga ntibazi behind kubera iki uri mu muziki nibazi combien de fois en fait nk'ubu babimenye bakamenya kubera iki Shane ari mu muziki Sean Queen yabijemwe gute uko nyene uri korabitubwira bakavuga ati niya ceceka gatonye akamara amezi 3 tuzomutahura nakarahubwo yari yagize effort gukora ibintu nk'ibi urumva cyane urumva ifo kuraba kwanza ukavuga ati iki kintu genda cinjiremo hanyuma ifo kuraba abagenzi mutemberana nabo abagenzi mutemberana nabo umuntu ashobora kuyibagira nisho umugenzi abereho umuntu ashobora kuyibagira mugabo wa mugenzi akambwira ati hey wowe ntuzi kuri wa wundi mugihe utaronse n'abagenzi baguhanura so navyo nyene ikibazo kinini cyane muri uno mwanya rero tuko turavugana ubu unye twicaye ngahanye mwirebe Sean Queen yamaze kwitahura canke aracariko ariyumvira eske bino bintu ni ivyi wanje canke ndacariko ndadumbukiye abantu batahura iki muri uno mwanya muri umwanya je sinadumbukiye ahubwo yari impano yanjye ahubwo yari imana itari bwategurwe neza kubera hajya imana iraguha ingabirano iyo utagira urasengera ingabirano yawe na shetani bari hafi kuko na shetani aguma kurekama ntashaka umuntu atera imbere je nibaza ko ubu ndiko ndagira ivyo nzi ndamaze kubona yuko ni impano yanje hari abantu baca bibaza ati niyo mpano muri agent none ni gute karavuga gutyo bagenza ahubwo ntiyumvira ivyo ahubwo nawe niyumvira ati eske ivyo ndimwo ndabirimo ari vyanje mu kibanza cyane eske je burya ari umuntu ashobora kuvuga ati uyu muntu avuze uko kandi amaze nk'imyaka 20 urashaka kumara ikintu mu myaka 20 utaramenya ko ari gwawe ego kuko kugira ucemere kwanza ko ari ciwawe ntushobora kugikunda cyane utaracemere ahubwo umuntu akwiye gusenga imana umufashe muha amaso ati iki kintu ndimo kweri nuku ni nk'ukuronka amahera udafise projet amahera arahera nyene cyane ngabo iyo uronse amahera ufise projet uramenya ngene ubipanga imbere yuko twinjira neza mu bikorwa vyawe vya Sean Queen akabazo kanyuma kari muri uko kuntu kwakira twatangure Sean Queen wa kera ndashaka kumenya ni imyaka myinshi cyane wariyumviriye cyane waricaye cyane nigeri rero Sean Queen yatangiye kubona yuko bino bintu naho nabidumbukiyemwo nagiye gusanga ari impano nigiye ari Sean Queen yatangiye kuvyibonamo rero hari habaye iki canke muri uwo mwanya wari mu biki ni igiki cyabikumenyesheje
haciye n'igihe kingana gute ubimenye bo igihe sinokivuga sinokiraba ko cyane ko novuga yuko n'umwaka nyene ari umwaka nyene igihe sishaka kugitaba ko cyane ariko ni mu gihe nahinduye abagenzi ni mu gihe navuye impande y'abagenzi ni mu gihe nabonye yuko abagenzi turi kumwe atari abagenzi beza kuko niba abagenzi batakwibutsa urinde kuko nta kintu ciza mu buzima nko kuba ufise umugenzi wawe akabazi kwanza agaciro kawe akabazi iti uyu muntu niyagwa hasi ifo ko ndamutora ndamubwire nti none gutya na gutya na gutya nguye ambwire ati wowe uri kanaka tegereza gukora ukuntu rero ni mu gihe nahinduye abagenzi ni mu gihe naronse abagenzi banyibutse uwo ndiwe ni mu gihe naronse umuntu ambwira ati wowe uri kanaka kandi utegereza guhagarara uko ngiye numva ashaka kubaza ku kintu cyerekeye abagenzi nawe ku muririmbyi w'umupublic figure cyane wanashimye kadufatire kuri Sean Queen umugenzi w'ukuri kuri Sean Queen amufata gute abamuboneye mu biki abamuboneye muri vya bintu kuko ari gihe abagenzi bacu tuba dushaka kubatwara mu byo tugwe dushaka iyo umugenzi ubona yuko atari karemeranya n'ivyo wowe wibaza ko ari ivyo twaje dutangura kwiha maybe twaje dutangura kubinsigura kuvuga ati uyu wa mugenzi wanje deja n'ivyo twemera si bimwe kuri Sean Queen nuko kuntu uri sous les projecteurs abagenzi bawe baklasa gute D'abord kwanza ifo kwanza ko umuntu wenyine kwanza abanza kwimenya uko wimenye kuko ntuzogumuri nturi umubebe urindira ngo mugenzi ngo niwe kubwira ngo byose d'abord kwanza ifo kwanza kwimenya wewe hanyuma n'umugenzi wawe akamenya kagaciro kawe umugenzi mwiza kuri je ni wawe ndanyibutsa uwondi mu gihe nibagiye kuko ikintu cyose ni imyaka kuko mu gihe ukiri umwana w'imyaka 16 ntubukeneye umuntu akubwira uri kuko nawe akubwira uri umva umenga n'induru mu gihe rero mbamvuze nti Jesse nkifise ya myaka 16 yamba nkine wa mugenzi anyibutsa uwondi niyibagiye kuko hari igihe umuntu yibagira na cyane uko wari uvuze ati wewe urumva Waswahili wanasema uko kioo cha jamii mu gihe rero uko kioo cha jamii mu gihe uba uri uwo muntu abantu barabirako kintu cyambere ukwiye kugira umugenza kwibutsa uri kuko maybe ndashaka kwibagira mgaho mugenza kambye ati tuve ngahantu kubera urazi yuko uri umustar bashaka kubona ibi nibi uwo ni wo mugenzi je nkeneye n'umugabo je nifuza kugira si wa mugabo azompa amahera menshi si wa mugabo azompa amahera menshi si amahera menshi jewe nkeneye cyane nkeneye wa mugabo anyubaka wa mugabo ambwira ati ebana mada tugira uku ariko ndazi yuko hari abantu baca bibaza ngo hari umuntu adakunda amahera ariko amahera ari ibintu atagura ari ibintu atagura urumva nk'umugabo akubaka akakwereka imigambi ati mada reka tugire ibi nibi mada reka jewe ebana ndagushiremo imitahe kugira ngo ukore cya gikorwa cyawe uwo ni umugabo nifuza donc imigambi ariko sinkeneye wa mugabo wansuka ko amamiliyoni atambwiye n'icyo ndayakoresha ko shobora kuyakira nkigirira shopping cyonyene niyambika nigurira utuntu two kwipodora nigurira amahereni ariko nkeneye wa mugabo wampa amahera akambwira ati mada ndakeneye ko amahera ugira clip irenze kugira ngo ni wayikora tuyidandaze ndashaka yo kugira ibi niwo wa mugabo nkeneye kandi ni nawo wa mugenzi nkeneye nuko bimeze cyoshe ko muna gitare Chanel Monia Sean Queen mukanya gato gusa tuza tuba murongo wa telefone canke ubutumwa bugufitse ubusoma ariko kandi hagati yaho nyene one of my favorite song muri Colors ni Sean Queen iyi bantu bima napenda iyi nyimbo sana
kure ritangura mwenza ndirimbo za ba Beyonce na bari hanazanye biba bikenewe ngaho biba bikenewe tuba turakanga amashetani ariko kanga adversaire imbere yuko je nukuri sinzi ko gwaye ka groupe umugani wa Kesi je raza kugira kapila ino ndirimbo Colors ndayikunda cyane ariko kandi imbere yuko neza na neza maybe tugire iyo akapira cyangwa twinjira mu ndirimbo incomparable ndashaka kumenya urugendo wagize uri kurategura ino album yawe kandi yari na first album yawe nka Sean Queen mbega urugendo rwari rumeze gute nibihe bintu wagiye urahura navyo nibihe bintu ushima kuba ino album ubungu tushaka kuba tuko turayumviriza biciye ku macino yawe agiye atandukanye boje ikintu cyambere nshima kandi nzo kwa mashima mu bihe byose kwanza ndashima kwanza Imana hanyuma ikintu cya kabiri je nshima duhereye no kuri album niyo ndirimbo nshasha so ndumwe mu baririmbyi afashwa n'abafana biwe cyane nuko abafana banje bama bambwira ngaruka ndumwe mfashwa n'abafana cyane akurumva ko nama niteze ngo aba manager abazomfasha mugabo gasanga mfashijwe n'umufana iyo album no kugira ndayisohore ahanini kuri ha studio wasanga ari umufana ndihinga studio wow iyo ndirimbo yanje nshasha umuntu yandiye studio n'umuntu yanyikundiye donc ni nk'umufana donc ndabishima Imana cyane ko mfashwa n'abafana nico kinovuga cyane yego ino album uri kurayumviriza surtout kuri ndirimbo Colors uraza kumva yuko hari ama effet hari ama sound warashima abarimvyi bacu badakunda gukoresha na sound dukunda kumviza mu bindi bihugu cyangwa dukunda kumva mu zindi ndirimbo ziri mu bindi bihugu biteye imbere mbega igihe wari kurakora zino ndirimbo zino sound no ma effet bino bintu biryoshe two turumva mu gutwi ide zavuye kuri wewe zavuye ku mu producer mbega ukuntu wahawe ino album ku bice ijana wayihawe ku bice bingahe ku rugezo wari wifuza kuyihabwa ikibazo cyanyuma zinacho nahuye ariko reka mbanze ndakwishura cyambere kuko byabaye ibibazo byinshi ikibazo cyambere warumbwiye ano sound ife kuryoshe mu gutwi kumviriza cyambere na mbere ni bimwe wari wambajije ngo ukora umuziki mbega izi generation giye kuzibamo gute so je ikintu cyambere je ndashaka gukora umuziki na ba Beyonce na bari hana bumvise ba Rasta bumvise bavuga ati umuntu yaririmbye donc sinirimita donc iyo style narayumvise hanyuma nk'umuhinyanyizwe yayihinyanyuye ndashaka kumubwira nti rabira ku ndirimbo nizi kuko twese dushaka umuziki mwiza kandi umuziki uva mu wundi donc ndagerageza kumwereka ati raba imiziki iyi ni amahagaheza kumviriza akumva ibintu bikenewe akabazo kanje kanyuma ubu bavuze kutatahuye ari igihe uba wiyatanze yuko igikorwa kiza kuza kujya nyine wacifuje hama ino album yaciye mu minwe y'abantu benshi maybe hariho abo tutamenye nabo twamenye ukuntu rero wayihawe kuri abo producer bose maybe bayikoze urumva yuko bagushikanye haha ni Sean Queen yarayifuza kuyironka bwa buryohe nyene wacapa mu mutwe wawe cyangwa baguhaye ibirenze boje cyane kwanza iyo ndiko ndandika indirimbo cyangwa iyo ndiko ndandika indirimbo chaque style donc style yose mbanza kuyumvira kumenga style kanaka niwe yishobora je sinzi kuyirimita mu bintu byanje je no mu kwambara sinyirimita ndaje gukubitira style y'umwana w'imyaka 15 urumva ndashaka kwambara donc style donc za muntu zimwe umwana donc umwana w'imyaka 18 ashobora kwambara usinigera nirimita mu mutwe wanjye donc kwanza ndumviza kwanza style nkavuga iyi style kanaka niwe yishobora iyi style uyu niwe yishobora nico gitumwa mwabonye izo ndirimbo ko ari zitandatu zitakozwe n'umuntu umwe zakozwe n'aba producteur batandatu benshi ni bakunze kubigira bakunze gukoresha umuntu producteur umwe babiri yaje
uko numva yuko iyi style iberanye n'uyu kuri byaje ari 100% ntabyo gufyondera uko ino colors ho harimo nk'indirimbo nasikia muhinyanyuzi wayo namubonye ngaho Kereme Pro ariko kandi ni nyuma y'umwaka wose hasohotse Colors album ariko kandi imbere ko twinjiye kuri Incomparable kubera iki Colors wiyumvire gute no titre Colors ivuga iki itanga ikihe gicapo kuri zino ndirimbo zitandatu zigize runo rukurikirane gwino album Colors kuri jewe ifise ibintu byinshi cyane sigura ibintu byinshi Colors urumva deja n'amabara album deja ikozwe n'abaproducteur benshi bana amabara urumva umuntu umwe n'amabara indimi harimo indimi nyinshi n'amabara najewe kuri jewe naje sishoboye ikintu kimwe ndashobe n'ibindi n'amabara harimo ibintu byinshi cyane harimo ibintu byinshi cyane kuri jewe ahubwo ndashaka kumenya album Colors ni isiguye naho kuri carrière ya Sean Queen kuri carrière ya album ifise uruhe ruhara ifise kihe kibanza muri carrière ya Sean Queen yarumva deja ni album yanje ya mbere hanyuma ikintu ahanini isiguye ibintu byinshi kuri jewe araho ifatanira n'ubuzima bwa Sean Queen hariho n'ibintu nagenda cyamo donc bana sinzi aba artiste n'ubundi bajya bacapa nibo bazi gutahura ibintu by'amabara voilà harimo intimba harimo kubabara n'agapassion karimo narakabona harimo ibintu byinshi wumvise no mu muziki urabyumva donc harimo ubuzima bw'iwanje harimo ibintu nagenda cyane yego irashobora kuba ari album yoba waranditse kabisa iva ku mutima ugerageje kumviriza uko nyene indirimbo zigenda ukumva n'amajambo urumva yuko harimo kabisa n'ibintu nyene vyo ku mutima pana za inspiration umuntu ngo atoye mwibarabara atoye urumva ni izintu nyene wicariye urumva yuko ino ndirimbo vraiment yaratusha cyane ku buzima bwawe harimo ubuzima bwa nubwo atari vya bindi wumva ngo ndiko ndaririmba ubuzima bwanje mugabo burya umuziki urashaka kumva umuntu kumva indani ukuntu yawuririmbye ukumva yuko harimo petezi intimba donc hari ibintu byinshi byagiye bacamo kuko jewe umuziki wanje urimo ahanini urimo n'ubuzima bwanje naciyemo kuko urumva kuva mfise imyaka 15 ushika n'ubu urumva ko ari gice ni hafi y'igice cy'ubuzima bwawe donc urumva mu muziki wanje harimo n'ubundi buzima bwanje bwivanzemo harimo ibindi bintu byinshi naciyemo birimo donc bice byifatanye n'uwo muziki turavuye muri Colors ni nyuma y'imyaka ibiri ntihenze turaje n'ikindi gikorwa ariko hagati yaho nyene turabonye uri mu bikorwa by'abandi ba Rambo n'abandi ba artiste ariko kandi hagati yaho nyene Sean Queen aragarutse nka Sean Queen ku gikorwa ciwe bwite Incomparable wifatikanje n'ibindi bikorwa biri précédent ndavuga za Colors ndavuga za Queen n'ibindi bigiye bitandukanye iki kino gikorwa Incomparable ni gute ni cirebanga gute parmi ibindi bikorwa byose bigeze ukora bon cyambere kwanza nta ndirimbo yanje nimwe nakunda ariko Incomparable ni indirimbo novuga yuko yankoreye ibitangaza byinshi bivanye kwanza na experience nari maze kuronka ni indirimbo nzoza naho hazoca nk'imyaka 10 cyangwa imyaka 5 nzoza ndumva nkumva umengira hankoze ko ku mutima cyane kuko ni indirimbo naririmbye mu gihe numva nkunda umuziki mvuze gukunda umuziki hari abantu bacaye bazi umuntu agadushaka none nigeze akunda umuziki hari ibintu nyene bigoye gutahura ni indirimbo ngira narakoze n'amafungo narayikoreye n'amafungo numva norira
kubera indirimbo cyo ituma umunsi tuyivuza ngaha Latifa ni wabizi naciye nzimya amamikro ndavuga ati dutahe vraiment indirimbo iraryoshe for real ifise ubundi buremere iraryoshe n'ukuri irafise ikindi kintu cyane nico gituma nanje iri mu ndirimbo zoza ndumviza nkumva ibrankoze ko ku mutima kuko ni indirimbo nakoze nari nkaniye sana nari nkaniye sana kandi sishaka kuvuga byinshi ariko ibikorwa bigiye kuvuga ibikorwa bigiye kuvuga kuko nshaka kuvuga ngo ndagarutse mukamenga ni ibintu nama mvuga ariko ibikorwa bizoze kwivugira hagati y'abanyine biriko tubona n'utubazo tugiye dutandukanye ndabona umunywanyi ku murongo wa telefone hariya anyira FM alo alo radio Irebe FM hejuru umubicu umukire ndakunda kumviriza Irebe FM isamiranira ku murongo wa 91 n'ibice 4 megahertz akaba ari samiriza n'ibidende nkunda byimazeyo naragenzagenze ariko nta yindi ndabona atari samiriza Irebe FM mwiriwe neza cyane sisi kitu umeze gute gasisi Nivyo shindigaza ndiswagaza ndahanda dundeka nguma nitagatira n'ikiganiro ngabirano yanje gikoreshwa na Latifa na MC na Fabia hamwe na Azar Kingi ari sisi muramutse Shani Queen muramutse Shani Queen muramutse Queen Shani Queen amahoro y'Imana wane nawe n'umugoroba mwiza n'umunsi wa kabiri mwiza na karibu cyane mu bwami bw'isamirizi Irebe FM urakoze cyane kandi wubahwe cyane ariko sinogenda ntarivuze ifa ko baguha ikiganiro ngaha kuko urafise impano nawe ngira ntayo uzi mwaka mushasha hama akajambo nanje kamwe ntogenda ntakubajije yego wahabonye gute mu bwami bwa Irebe FM umviriza nukuri iyi radio isa neza cyane umva ndiko ndadundega kabisa hama ndakunda ingene uririmba ndagukunda cyane nama ndi umuntu nkunda kugufatirira ku mbuga zawe zose murakoze cyane kwera uyu muntu ndamufana byimazeyo ndamukunda Imana ibampera umugisha kubona basitujyana ifoto nukuri tuzoyijyana nanje nsanzwe nitwa Sisi nsanzwe mfana abanyempano kuko nta kintu toza gufana abanyamahanga kandi natwe abaririmbyi b'iwacu bashoboye ico nico kunda ivyo bintu ndakwemereye iyo ndirimbo yawe nsanzwe ndi ambassadrice wa Irebe nkunda ibiganiro byose Latifa zozo urayishira mu misi yose sinzorinde kukubwira ngo shira indirimbo murakoze cyane nanje ubu urushinge ruzova kwirebe cyane naho ni muhira hama bye murakoze cyane ugira umugoroba mwiza ugira huba wubahwe amen notora wewe amen